Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwana tugiye kubageza kamakuru ari kuvugwa agezwe ko muri kano kanya namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Namakuru tugiye kugaruka ku nama kuri ubu iremeshejwe n'umushikiranganje wa mbere Jerive Ndirakobuca. Iyi ni inama irabana n'abafise amazu avunja amafaranga mvamakungu yose biro de change nga mu gihugu c'u Burundi cyane cyane n'abakorera mu gisagara ca Bujumbura. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru aho ku munsi wa gatandatu uheze umukuru w'igihugu nyene cyo Varisito Ndayishimiye yavuze ko yafashe ingamba zo guhindura inote z'ibihumbi 10 zigasubirizwa izindi nshasha ndetse n'iz'ibihumbi 5. Kuri ubu rero ico gihe umukuru w'igihugu akaba yaranashikirije ko n'abafise amahera mvamakungu nk'amadolari nabo bo kwihutira kuyajana ku mabanki yabo kugira ngo nabo umunsi umwe batazokwikangura yabahindukanye ibipapuro. Iyi ni ingingo yateye benshi ubwoba bamaze kubona ko umukuru w'igihugu nyene cyo Varisito Ndayishimiye imbere yo kuguhana abanza kukugabisha. Muri kano kanya rero umushikiranganje wa mbere Jerive Ndirakobuca ariko abonana n'abafise amazu yo kuvunja amafaranga mvamakungu abavunjayi hamwe n'abarongoye ibanki nkuru BRB. Muri iyi nama iriko irabera ku Kirimba kwa Ntare bariko bigira hamwe ikibazo kijanye no kuvunja amafaranga mvamakungu kuko hariho abarenze ku ngingo yafashwe ni banki y'igihugu BRB. Navyo tukaza kubigaruka ko ku buryo burambuye ntuze gucikanwa. Ariko imbere yuko tubageza ko ano makuru reka tubabwire yuko kuri ubu mabisi inote za kera ziriko ziratera induru mu bakiriya n'abatoza amafaranga. Ku gituro cyo mu Gasenyi mu gidadara ca Bujumbura bisi yose za ofisi 10,000 n'ibihumbi 5 za kera bakubwira ngo nohonyozamwo ikirenge. Mbere hari n'ababanza gutoza amahera imbere yo guhaguruka. Abantu bafise izo noti zinini za kera baguma bacererwa ku bikorwa kubera ukubura amabisi, ariko hari n'abatemera gucererwa canke gusiba bemera kwica amatwi bakinjira muri bisi hageze kure bagasokorora manini ya kera, induru zigaca zaduka hagati y'abakiriya n'abakonvayeri. Abakiriya bavuga ko ari amahera kandi agikora tarata ikiringo, mu gihe amabisi bo bavuga ko atari bo bajejwe kuvunjira abakiriya amahera ariko aregereza guta ikiringo. Hari abahakwa gufatana mu mashati kubera ko imbere yo kwinjira baba babivuze ko atawinjira afise inoti zinini za kera, ariko abakiriya bakabirenga ko. Mbere hari abakonvayeri batora izo noti bagaca bavunira agati mu ryinyo bakinumira umukiriya yururukira mu nzira akarindira ko bamusubiza akabura induru zigasesekara. Abakiriya bagafatana mu mugongo bagategeka konvayeri gusubiza uwarishe. Ngo mbere mu bakiriya hari abavuga ko ayo mashasha batarayakora ko bayabona ku mafoto gusa, rero ngo batotanga ayo batararonka. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa nk'uko narimeje kubabwira. Tugiye kugaruka ku nama iriko ibera ku Kirimba kwa Ntare irongowe n'umushikiranganje wa mbere Jerive Ndirakobuca, ahari karayigirisha abafise amazu yose avunja amafaranga mvamakungu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa Fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Mwaye ikaze mwidonido yano makuru. Ni mu gihe ku wa gatanu uheze umukuru w'igihugu nyene cyo Varisito Ndayishimiye hakaba ari kwigenekerezo y'icenda ruhesha umwaka wa 2023 yari yaremesheje inama ku Kirimba c'umukuru w'igihugu Bujumbura mu nyigisho zo kuzirikana igihugu ku ndongozi zagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ku ruhara rwabo mu mugambi mbona kazoza ku Burundi bwifise mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Akaba yasavye indongozi kwicisha bugufi no kwama zitwararika kubungabunga itunga ry'igihugu. Muri iyo nama umukuru w'igihugu nyene cyo Varisito Ndayishimiye yahanuye abafise amafaranga mvamakungu amadolari baba barabitse muhira kuyajana mu mabanki ku makonte yabo imbere yuko nabo bafatirwa izindi ngingo.
Umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze ko ubu ari periode de grace, ko boyanyarukana kuri banki muri kino kiringo, nayo ubundi ngo batazorira bamurondera. Kuri ubu rero nk'uko nari mejeje kubabwira ku kirimba kwa Ntare, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca ariko arabonana n'abafise amazu yo kuvunja amafaranga mvamakungu bose bakorera mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'abarongoye banki nkuru y'igihugu BRB. Iyi nama ikaba itumijwe ko cyane, inama itumijwe ko ikaba ari inama iriko yibazwa ko vyinshi na benshi bagiye batandukanye, aho benshi bariko babona ko iki kibazo cyo guhindura inote z'ibihumbi 10 ndetse n'iz'ibihumbi 5 kigiye kuvyura ibindi bibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ku barwizatunga, abadandaza, abakora urudandazwa rwo mu kinyegero, ndetse n'abandi benshi badafise amakonti mu mabanki abaharuyeho. Kuri ubu ni ibintu bikomeje kugorana cyane. Umukuru w'igihugu ico gihe yavuze ko aba bafise amafaranga bayajana ku makonti yabo mu banki nkuru y'igihugu, ndetse no mu bashiramwe kuziganya no kuguranana, ko abagomba kurenza miliyoni 10 ari abafise urudandazwa rugaragara, kandi ko nabo bagomba kuyajanayo gushika miliyoni 10 zuzuye muri iki kiringo c'imisi 10 cyatanzwe. Hari benshi rero bafise amahera menshi mu mazu yabo bayanyegejemwo, kuri bafise ubwoba ko hazokoroka aba ibipapuro. Mu biriko birigirwa hamwe ku bibazo, ni ikibazo kijanye no kuvunja amafaranga mvamakungu, kuko hariho abarenze ku ngingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu BRB. Muri iyi nama ikaba yatumiwemwo abavunjayi, abafise amabiro de change akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'abarwizatunga hamwe n'abahinga bakurikiranira hafi ivy'ubutunzi birabana cyane no guhanahana amafaranga biciye muri aya mabiro de change. Kuri ubu rero benshi barafise n'ubwoba ko abipfuza kubika amafaranga yabo, amafaranga mvamakungu nko mu madolari, amayero canke se ayandi, kuri ubu ko bitokunda kubera iyi ngingo yafashwe na banki nkuru y'igihugu BRB, ibitumwe n'umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Nako kandi banki nkuru y'igihugu mu minsi 2 iheze yari yamenyesheje ko muri kino gihe hariko harasubirizwa inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10, ko atamuntu arekuriwe kubikuza amafaranga arenga ibihumbi 300 ku munsi, n'amashirahamwe nayo akaba arekuriwe kubikuza ayatarenga miliyoni 15 ku munsi. Kandi icyo gihe BRB yari yamenyesheje ko abakeneye amafaranga arengayo ko bakoresha sheke mu kuriha, canke bagakoresha kurungikirana amafaranga biciye muri banke. Kuri ibi birabana nuko abanyagihugu bahindurirwa izi noti, bakajana inoti za kera bagahabwa inoti nshasha. Amabanki y'ubudandaji n'amashiramwe kuziganya no kuguranana yari yahamagariwe kwakira bene igihugu no kubahindurira ku buntu inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'iz'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi zahora zikoreshwa ku gitigiri cy'amafaranga atarenga ibihumbi 100 ku muntu ayazanye mu minwe. Iyi ngingo rero ni ingingo kuri ubu ihangayikishije abanyagihugu benshi cyane, aho bamwe bavuga ko bariko baregera amabanki bakorana nayo mu ntara zigiye zitandukanye, ndetse n'amamicrofinance, bagasanga nabo bakababwira ko ayo mafaranga uretse kuyabona ku mafoto gusa, nabo batari bayakoza ko intoki. Kuri ubu rero benshi bakaba bibaza ko iki kiringo gisigaje iminsi 5 gusa kizosanga bamwe bagifise aya mahera, dore ko bamwe bari no kuja gusuma ibidandazwa bigiye bitandukanye, bakabankira kuriha mu mahera ya kera, bakabwira ko bakeneye ko babariha mu mahera y'ubu, naho utarishe mu mahera mu noti zishasha z'ibihumbi 10 canke se ibihumbi 5 batokuronsa ivyo ugiye kugura ku isoko.
bivanye n'iyi nama yakoranijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Benshi bariko baribaza ukuntu umukuru w'igihugu yavuze ko n'amafaranga y'amadolari bagiye kuyahagurukira kandi igihugu c'u Burundi kitayakora ahubwo akorwa na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibanki y'isi. Ni vyinshi dutegereje kuraba ko bizova muri izi ngingo ziriko zirafatwa umunsi ku yundi, cane cane zifatirwa amafaranga. Benshi bakabona ko uko ari ukunaniza akarwi ka Lengiyome Bunyoni ndetse n'ibindi bihangange vyarigometse ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, biyumva ko ari bihangange bica bagakiza mu gihugu c'u Burundi. Ndabukengurukire rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.